CPM, RPM. Mu content creator wari wese kuri YouTube canke Facebook abwizo kumenya CPM, RPM ukuntu bimeze ni itandukaniro riri hagati ya CPM na RPM. Tugende rero CPM ni iki, RPM ni iki, difference iri hagati ya CPM na RPM ni ya mu content creator akwiye gukora iki. CPM rero ni cost per mille, sivyo? Mille ni jambo ry'igifaransa ni igihumbi nyene ku mucumva, mille igihumbi. Rero CPM ni igiciro cy'amafaranga y'abamamaza bishura ku matangazo kugira views igihumbi, sivyo? Amafaranga uwamamaza aza kuriha kuri views igihumbi kuri ry'amatangazo aba yatangaje cyangwa zijya publicity, sivyo? CPM rero irerekana gusa igiciro cyangwa ukuntu uwamamaza yishura amatangazo cyangwa ads, amatangazo yajyama publicity ayishura. So kuvuga ko amafaranga yishura ko wowe mu content creator ari yucuro nka yose. Oya, muri make urugero nimba CPM ingana na $5, bisigura ko views igihumbi, buri views igihumbi zishugwa $5. Donc uwishura aza kugirane kwishura ayo mafaranga. Donc izo views igihumbi aza kwishura $5. Okay? Ariko nibuze ko ayo mafaranga yose uza kuyaronka muri konte yawe. Oya, kuko platform nka YouTube cyangwa Facebook iraza gukuramo pare yabo. Bati okay, nika dukuremwe aya donc nk'ikori tax, hanyuma yasigaye tuca yaguhereza muri konte yawe. Iyo yari CPM. RPM nayo ni iki? Ni revenu par mille, sivyo? Revenu par mille. Iyo rero niyo mafaranga nyakuri umu content creator abona RPM, sivyo? Donc niyo mafaranga uza kubona yose avuye kuri views zawe igihumbi, sivyo? Inyuma yuko platform iba yakwemo pare yabo avuye kuri CPM, sivyo? None ikora gute RPM? RPM ingana n'amafaranga yose wungutse. Amafaranga yose wungutse, donc aya mafaranga yose avuye muri RPM mame muri CPM yose kugaburira nombre total de viewers kugwiza igihumbi, niyo RPM. C'est le nombre, donc amafaranga yose total winjije wungutse, hanyuma kugaburira le nombre total de vues kuri video, hanyuma kugwiza igihumbi. Tuce tugenda akaroro, donc tutanga urugero kugira ngo tugitahure neza. Ufise views 5,000, hanyuma amafaranga yose wungutse aza kubihumbi amadolari $200. Dufate kuri ya ntonze dufatiye kuri za $5 uza kunguka amadolari $200 niyo uza kuronka wewe nk'umu content creator. Guti kuko RPM yawe za kuci ingana na $4. Donc izo $4 nizo zishuwe kuri viewers igihumbi, kuko platform bayamaze gukuramo amafaranga yabo, sivyo? Muri make platform iza gukurako nka YouTube channel, Facebook iza gukurako $1, sivyo? Rero iyo niyo nyungu umu content creator wese aronka kuri views ziwe igihumbi kuri content aba yakoze iri original, atari copyright, atari use content imwe gwawe. None difference iri hagati ya CPM na RPM ni ya CPM ni igiciro cy'amafaranga umuntu yamamaza yishura kuri views igihumbi, donc kurajya ama publicity aba yashizemo. Donc wewe umuntu ni yaraba video yawe, donc views igihumbi, donc bisigwa ko abantu igihumbi baravye ajya amatangazo aca yishura $5. Na karorero ntibuze ko ama content yose ngo bariha $5. Oya, na karorero twatanze, sivyo? RPM nayo na mafaranga nyakuri umu content creator aza kunguka. Donc rero twebwe turaba RPM. CPM ni platform nyene YouTube cyangwa Facebook niweza kumenya ukuntu bafatana n'umuntu yabamaze. Twebwe natwe tuza kuraba
RPM. Sivyo? Rero nk'umu content creator yabigize umwuga, kora content zifise quality kuko RPM yawe zoduga. Kuri wakora content zifise quality abantu benshi bazoziraba, bazozikunda, hanyuma RPM yawe iduge kuko iduzwa n'abantu benshi bariko bararaba content zawe. Sivyo? So rero nimba uri mu content creator menya RPM na CPM kuko biba bikenewe. So rero ama tips nkayo zoyaronka kuri Nasa Star TV. Ukore subscribe, like, commenter na partage. S'il vous plaît, turabasabye mukore partage kugira ngo content zibe zishika abantu benshi bashoboka. Merci beaucoup. Na Nason Lighton. Merci.